Kaze bakunzi b'itorokanizo ry'amakuru Romanda. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 17 Ruheshi mu 2024. Nagomba ntera kamo President Ndayishimiye. Ndamubwira ndi chance afise ubu agifise isigaye nuko yo kwihuta agahaguruka akaza kuvugana n'abarundi bose bari muri opposition hose natabikora abarundi bazomusera. Umugambwe MS dobona ku biganiro hagati y'impande zose arivyo bizokiza Burundi. Alexis Nduhije yavuze ibitari bike mu birori vyo guhimbaza imyaka 15 uwo mugambwe urumanije wemerewe gukorera ku mugaragaro. Muri aya makuru turababwira n'ingene umuguserukira gihugu w'abigeme bafise imyaka iri musi ya 17 waraye usezerewe mu nkino zo gukuranamo mu ntumbero yo kuja mu gikombe c'isi. Hari n'ayandi twabateguriye mw'idonido. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu uvuga ko kubona Uburundi bwizegwa bukarongora umugwi mu vyujejwe harimo agateka kazina muntu muri ONU bizofasha cyane igihugu muri ico gisata. Hariho wabajije ikibazo ati none ko Burundi buheruka gutorwa kurongora aka kanama ka ONU ati mubona arico bizofasha. Twe twibaza ko bizofasha kuko iyo ari buserukira abandi utegerezwa gucuba n'akarorero kandi utegeza kugerageza uko ushoboye kose kugira ngo amaraporo usabwa ashobore gutangwa. Twizeye rero ko bazoca badusagiriza cyane kugira ngo amaraporo akenewe yamatangwa ku gihe kandi ibibazo byose bijanye n'agateka kazina muntu dushobore gufashanya kugira ngo tube akarorero mu bindi bihugu. Umugambwe MSD uvuga ko babazwa n'ingene ubuzima bwazimvye birenze urugero mu gihugu c'u Burundi kubera intwaro mbi. Ku munsi wa gatandatu uwo mugambwe wari kuhimbaza imyaka 15 irangiye wemerewe gukora icese. Alexis Nduhije awurongoye yavuze ko ubu umunyagihugu asanzwe abeshwaho ku kwezi n'imiburiburi n'amafaranga ibihumbi 600. Je nakuze bisi tuyiri amahera 5. Sinzi ko mubizi bisi kera no terme bisi twayita 5. Sinzi bo muracyari batongira ivyo ndavyo mwabonye. Mwene mwabonye ikiyeri kigugwa ni mwa 28 hanyuma gica kuri 33 ikiyeri. Ivyo ndavyo mwabonye ivyo ivyo ndavyo mwabonye mwebwe. Urumva mu bantu ba Nestor bari ngaha baradukuriye baraza kubivuga hariho benshi je ndibuka ko kera bashobora kwanda ifungo ry'indagara y'amahera 5 amahera 5 nukuvuga ufise 15 amafaranga 15 waragaburira abana wagura indagara warimye uduharage hanze nk'ari iwacu mu Kamenge tuja kwaha umukubi ukawutekana izo ndagara hanyuma ukagira imana kwa bufise umunyu gusa ubugari bwa 5 warabugaburira abana bakarya bagahaga. Uno munsi ya pas longtemps mu Burundi ufise igihumbi nahone mu bantu babaye ya pas longtemps ufise igihumbi warashobora kugaburira abana ku munsi ya pas longtemps igihumbi 5 ibihumbi 2. Uno munsi kugira ugaburire umuryango utegerezwa kuba ufise entre ibihumbi 10 n'ibihumbi 13. Bavuga ko ntuzeye aho turiko tuvuga abantu bato ndituriko turavuga sinzi ko muri ko nuko nyene ninjiye mu bintu utu nimuze muratuneglige politique ni iyi nyene tudashobora kugaburira abantu ndituba turiko turakora politique.
urumva bavuga yuko uno munsi kugira umurundi asanzwe ashobore kurya ashobore kubaho ifo kwaronka umwe amafaranga ari hagati y'ibihumbi 600 n'umuriyoni. Leta ndavizopfa baravuga yuko bidashoboka na leta atavyo izoshobora kuronka abona ba ku kwezi. Donc Burundi bya bindi bavuze ba Blaise Luzeye droit de l'homme ivyo vyovyo vyarabaye bisanzwe kwica byarabaye bisanzwe. Ubu muri abarundi bari muri urgence muri vyose amafaranga bahembwa nta kamaro agifise muri vyose ntibashobora kwideplacer baguma muhira. Donc ubu igihugu mu minsi iza kizohagarara ariko twebwe turiko tugira iki? Turicariye sawa turanywa ngahe nekene turaza je raba aha mu Fransa aha Iburaya abarundi bari pourtant nta murundi numwe uno munsi atidoga nta numwe. Uwarongoye umugambwe MSD yavuze kandi ko abarundi ubwaba aribo bategerezwa gutorera inyishu ingorane zihanze igihugu cabo. Ifu yuko duhaguruka twese mugire conscience nta bandi barundi bahari. Haraho muhora mwibaza ko hari abandi barundi bazoza bavuye mu mahanga. Abarundi ni mwebwe nyene d'abord abarundi ni barya nyene bari mu Burundi ni mwebwe nyene nta numwe azobagwanira. Ndimuze mwibaze hariho benshi mukunda kuvuga hariho bamwe bon mungire ikigongwe gatoyi murabona hajya mu karere hari ibibazo. Hariho bamwe bakunda kuvuga ngo urumva ngo tuzotaha mu Burundi dutiye muri M23. Hapana, na M23 izoza kubagwanira. M23 izo kwigwanira yonyene bijya vyari iwabo kandi ni iwabo mubimenye neza. Nta muhutu regionale abaho muvyumve neza, nta n'umututsi regionale abaho muravyumva neza. Hari abahutu abatutsi n'abatwa b'abarundi mubimenye neza. Kandi abo bahutu abatutsi n'abatwa bagiye mu Rwanda cyangwa baja muri Kongo ndibabaha passport ya Kongo cyangwa mu Rwanda paditu bakubwira subiri wanyu. Donc nimwibaze yuko hari abantu nabamwe bazohaguruka ngo babagwanire. Bamwe yo mu gihe Kigali mugahura n'abantu mwakuranye bamwe barababwira urabona biriya bintu biri hari iwanyu biriya bintu mubyemera gute muganda numwe akupropoza ngo nta kuntu woje imbere ngo ndagukurikire kuza kugufasha nta numwe. Donc ivyo mubimenye ni twebwe ni mwebwe ni twebwe n'abarundi bose dutegerezwa kutorera inyishu kijya kibazo. Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD ndabona ko umukuru w'igihugu yarakwiye kuvugana nabo batavuga rumwe kugira ngo babogore Burundi. Nagomba ntera kamo President Ndayishimiye ndamubwira ndi chance afise ubu agifise isigaye nuko yo kwihuta agahaguruka akaza kuvugana n'abarundi bose bari muri opposition hose. Natabikora abarundi bazomusenya
urumva ni mu nyungu ziwe, ni abafise abavyumviriza arafise benshi bazobimusigurira kandi abimenye, ni abafise n'abamuhanura bayimubwire. Inyungu niziwe ubwa mbere, kuvugana na opposition yose atanumwe avuyemo kugira ngo bamufashe kubogora igihugu. Natabikora niwe azova ku butegetsi, natabikora niwe azova ku butegetsi, kuko abarundi ndibaza yuko bamaze kuruha, nabo bari kumwe bararushe. Twebwe rero turafise rero uruhara runini mu kugira ngo Ndayishimiye mu gihe yobandanya kijya gihugu akijana mu manga, turafise uruhara runini dutegerezwa gukora kugira ngo tubimubuze, kugira ngo dufashanye n'abajya Barundi bari hariya mu Burundi kugira ngo tumubogoze. Mwebwe nimuhaguruke mugende muvugane n'abarundi bose bari hanze, murabazi, murazi aho baridoga, murabizi, mubasigurire icyo gukora. Burya butegetsi nitwabureka kurya buzojana igihugu cyose habi, niko bizogenda. Mwe muraba ngaha muri ibi bihugu, mwe mwibaza yuko muri ibi bihugu hari abakuru b'ibihugu bashobora gukora bijya abakuri nka Ndayishimiye agira hari. Twebwe ngaha hari abakuru b'ibihugu bikora. Yavuze ubuntu, tudashobora kurwanira ubuntu, tudashobora kubigwanira twe twenyene. Amakosa abari wacu, amakosa abari wacu. Donc nababwiye yuko iri jambo si jambo solennel nka ryari ry'abantu bavuga bakumviriza. Ndiko ndababwira ibintu byanyu, ibintu mwama mwiyumvira mwe mwenyene, ibintu mwama mwiyumvira mwe mwenyene. Abantu barababwira ngo Abarundi turashobora guhaguruka tukaja mu mabarabara tugaha irya ntwaro tukayisenya. Bamwe ngo Abarundi barafise ubwoba, ariko ubwoba ataco bukumariye. Ni kubera iki ubugira ubwoba ataco bukumariye? Ubwoba butuma bakwica, ubwoba butuma usonza, ubwoba butuma utashobora kuronka akazi, ubwoba no gupfa uba wapfuye, ubupfuye uhagaze. Ubwoba budatuma banakugirira ikigongwe, bijya tubavuze baguhitana bakagenda bagimbende bakakwica. Ubwo bwoba anakamaro kaye ko kubugira. Ivyo nivyo mubwirizwa kubwira abiwanyu, mubwirizwa kubwira abantu bose muzi, abari hariya n'abari ngaha, kugira ngo Abarundi bose bahaguruke. Nico twese tugire conscience yuko burya butegetsi ubwa mbere nibwanga kumvikana n'abandi, dutegerezwa guhaguruka tukabusenya. Nivyo
twari twabibabwiye navyo nyene mu ntangamarara harejo ku musi wa Mungu umugwi serukiragihugu w'abigeme bafise imyaka iri musi ya 17 baraye bakuwe mu ihiganwa n'abigeme bo muri Kenya. Umugwi Junior Starlets wo muri Kenya ukaba watsinze intamba zo mu Burundi ibitsindo 2-0 i Nairobi. Iyo ntsinzi ikaba yatumye Burundi busezererwa. Kenya nayo ikaba yarose itike yo kuja mu ihiganwa ry'igikombe c'isi c'abigeme bafise imyaka iri musi ya 17 kizobera muri Republique Dominicaine kuva ku genekerezo ya 16 Gitugutu gushika ku wa 3 Munyonyo uwo mwaka nyene w'2024. Kiretse Kenya, ibindi bihugu vyo muri Afrika bizokwitaba iryo higanwa ni Nigeria na Zambia. Aha rero no turangirije amakuru yacu y'uyu munsi. Turabakengurukiye mwese mwaduteza abiri naho ku munsi wa gatatu Imana ibishatse.